mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi ry'Amerika. Kuri internet turi kuri wa@radio@com. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi, ni Eugenie Mukankuzi wongeye kubasuhuza kandi mbaye ikaze makuru yacu y'aka kanya. Kuva kuri uyu wa mbere leta y'u Rwanda yatangaje ko irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda ryahagaritswe by'agateganyo. Hagati aho RIB yataye muri yombi Nyampinga w'u Rwanda w'umwaka 2017. Iki ya munani z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka RIB yafunze Iradukunda Elsa arakekwaho ibyaha birimo gukoresha inyandiko mpimbano no kubangamira iperereza. Uwo ni Thierry Murangira, umuvugizi wa RIB, urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, inyeshyamba zaba zarishe abasivili bagera ku 100 mu ntara ya Ituri. Muri Sri Lanka, Minisitiri w'Intebe Mahinda Rajapaksa yeguye ku mirimo ye. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya gato, ntimujye kure. Tugiye rero guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, duhereye muri Cote d'Ivoire. Igihugu cya Cote d'Ivoire gifite imigambi yo kwegeranya miliyari 1 na miliyoni 300 z'amadolari azakoreshwa mu gutera amashyamba mu gihugu hose ku myaka 5. Inkuru tugezwaho na Fidel Niyongabo. Perezida Alassane Ouattara yatangaje iyo nkuru igihe cy'ikoraniro ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ku bijanye n'ubugaragwa ku mugwa mukuru Abidjan no musi wa mbere. Cote d'Ivoire, igihugu cimbura kakao kurusha ibindi bihugu vyo ku isi, catakaje ibice 80% by'amashamba yacu hagati y'umwaka w'1900 n'umwaka w'2021. Ico gihugu gishobora gutakaza amashamba yose yaco mu mwaka w'2050 niyo ibintu vyabandanye uko bimeze muri iki gihe. Ouattara yatangaje ku buryo bugaragara abo yizeye ko bazotanga ayo mafaranga. Yamara yasavye abikorera ku giti cabo gufasha gutanga amafaranga agenewe umugambi utandukanye wa leta w'umuriyaridi w'amadolari agenewe kunagura hegitari miliyoni 3 z'amashamba mu mwaka w'2030. Umugambi w'imyaka 5 w'umuriyaridi n'imiliyoni 500 y'amadolari yatangaje uzofasha kandi kongereza ubuzi mu bice vyo hagati mu gihugu hamwe n'umwimbo w'ibifungurwa mu gihugu catakaje miliyoni n'imiliyoni y'amahegitari y'amashamba n'isi ndimwa kubera imirima ya kakao. Perezida Ouattara yatangaje ko kubera abanyagihugu babagiriye icizere bategerezwa gukorera hamwe kugira bagarukire amashamba y'igihugu cabo. Abategetsi b'ibihugu vyo ku isi bazohura mu biganiro bizomara indwi 2 bizoba vyerekeye uburyo bwo guhagarika ituka ry'ubutaka, ihona ry'amashamba hamwe n'ubugaragwa bitera vyiyongera bigatuma haba ubukene n'intambara ku isi. Muri Sri Lanka, Minisitiri w'Intebe Mahinda Rajapaksa yeguye ku mirimo ye. Afashe icyo cyemezo mu gihe imyivumbagatanyo ya rubanda yahitanye abantu 3, abandi 150 barakomereka. Diane Nahazwe aratubwira ibindi. Umuvugizi wa Mahinda Rajapaksa yeguye yemeje ko yashikirije ikete ryo gutanga imihoho Perezida wa Sri Lanka uno musi kuwa mbere. Imihoho ayitanze inyuma y'uruhagarara rwaguyemwo abantu 3 rukomerekeramwo abarenga 150. Ubwo ruhagarara rukaba rwatewe n'imyerekano y'abitwaje inkoni n'amahiri bamushigikiye bagiye guhangana n'uruhande ruhande rw'abakora imyerekano imyamiriza ikongera ikiyamiriza Perezida wa Sri Lanka. Umuvugizi wa Mahinda yahora n'umushikiranganje wa mbere wa Sri Lanka akamenyesha ko ugutanga imihoho k'uwo mutegetsi bisobanura ko leta isambutse, gutyo vuba hakazocashingwa leta y'ubumwe. Bimwe mu bibazo bimaze imisi bituma abanyagihugu bihama barabara muri Sri Lanka harimo icikagurika ry'umuyaga nkuba rimaze igihe rivugwa muri ico gihugu, ikena ry'ibifungurwa, ibitoro n'imiti hamwe n'ubutunzi bw'ico gihugu bucumbagira cane.
urwego nyobozi rw'umuryango w'ubumwe bw'uburayi ruzatanga icyemezo cyarwo mu kwezi kwa gatandatu ku cyifuzo cya Ukraine cyo kuba umunyamuryango. Fidel Niyongabo. Azoba ari intambwe ikomeye cyane imbere y'uko ico kibazo cihwezwa n'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'uburaya. Umuyobozi w'urwego nyobozi rw'umuryango w'ubumwe bw'uburaya Ursula von der Leyen yavyemeje ku rubuga rwiwe rwa Twitter uno musi wa mbere. Ukwezi guheze kwa kane, Ursula von der Leyen yaragendeye Ukraine kwerekana ko yifatanije n'ico gihugu. Yemeye ko umuryango w'ubumwe bw'uburaya uzokwihweza umugambi umaze igihe wa Ukraine wo kwinjira muri uwo muryango. Kwemerera icesi ico gihugu muri uyo muryango izoba ingingo y'ibihugu uko ari 27 biwugize bifatiye ku bizoba byashikirijwe n'urwego nyobozi rwawo. Ukraine izotegerezwa kubahiriza ibisabwa ku bijanye n'ubuyobozi bwiza, kurwanya ibiturire no kubahiriza amategeko imbere y'uko yemererwa mu muryango w'ibihugu by'uburaya. Ayo yaramwe makuru havugwa hirya no hino ku isi. Barakoze bagenzi bacu Fidel Niyongabo na Diane Nahazwe bayatugejejeho. Ni kuri radio yanyu Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwakurikira kandi ibiganiro byacu no ku rubuga rwa internet kuri wa3.radio@voa.com. Mu kanya tubajya mu karere k'ibiyaga bigari by'Afrika. Reka rero tujye mu karere k'ibiyaga bigari duhereye mu Rwanda. Leta y'u Rwanda uyu munsi yahagaritse by'agateganyo irushanwa rya Nyampinga ndetse n'umwe mu babaye ba Miss atabwa muri yombi. Ni inkuru ya mugenzi wacu Asumuta Kaboyi uri Kigali mu Rwanda. Itangazo ryasohowe na Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco kuri uyu wa mbere ryagaragazaga ko iyi minisiteri ifashe icyemezo cyo guhagarika irushanwa by'agateganyo. Muri iri tangazo ryashyizweho umukono na Minisitiri w'Umuco n'Urubyiruko Rosemary Mbabazi rigira riti hashingiwe ku iperereza ririmo gukorwa n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB ku muyobozi wa Rwanda Inspiration Backup ukekwaho ibyaha bifitanye isano n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina yakorewe abakobwa bitabiriye irushanwa rya Miss Rwanda mu bihe bitandukanye. Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco iramenyesha abanyarwanda bose ko iba ihagaritse iri rushanwa mu gihe iperereza ritararangira. Ihagarikwa ry'iri rushanwa ryahita rikurikirwa n'itabwa muri yombi rya Nyampinga w'u Rwanda 2017 Miss Elsa Iradukunda. Murangira Thierry umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB yabwiye Ijwi ry'Amerika icyo uyu mukobwa akurikiranyweho. Tariki ya 8 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka RIB yafunze Iradukunda Elsa arakekwaho ibyaha birimo gukoresha inyandiko mpimbano no kubangamira iperereza bifitanye isano n'ibyaha Ishimwe Dieudonné akekwaho. Ubu ngubu akaba afungiye kuri sitasiyo ya RIB i Remera. Iperereza rikaba rikomeje mu gihe dosiye ye iri gutunganywa ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha. Amakuru agera ku Ijwi ry'Amerika yagaragazaga ko bamwe mu bakobwa babaye ba Nyampinga mu bihe bitandukanye banditse inyandiko bayishyiraho umukono imbere ya noteri isobanura ko mu marushanwa babayemo batigeze bakwa ruswa, ko n'ibyo batsindiye babihawe batabanje gutanga ruswa iyo ari yo yose. Nabajije umuvugizi wa RIB niba banditse inyandiko bose baza gufatwa, dore igisubizo yampaye. Elsa kugeza ubu ngubu niwe iperereza rimaze kugaragaza ko hari impamvu zituma akekwaho iki cyaha cyo gukoresha inyandiko mpimbano ndetse no kubangamira iperereza, ariko n'ubundi iperereza rirakomeje. N'undi wese byagaragara ko yaba yarabigizemo uruhare nawe nta cyatuma adakurikiranwa n'amategeko. Uburyo yabikoze nyine nibyo biri mu iperereza. Urumva ntabwo ubu ngubu ari igihe cyiza cyo kuba umuntu yabitangaza. Cyari mu iperereza kugira ngo tumenye uko byatangiye n'uko byagenze kose. Guhagarika ibikorwa bya Miss Rwanda mu gihe kitazwi hari abasanga ahubwo byari byaratinze. Rutanga rw'amaboko n'umuyobozi mukuru w'ikigo nyarwanda gishingiye ku muco yagize icyo abivugaho. Ko ntabwo mu kinyarwanda wafata umwana w'umukobwa akirirwa yita ku mahariya, yita ku bwiza, agira gutenga noneho kandi imbere y'abantu nabo bafite imico itandukanye n'ingeso zitandukanye ngo wibwire ko hazavamo ikintu kizima. Bisaba rero yuko ibyo bintu byahagarikwa hanagira n'igikorwa cyitwa gutyo kuko abantu bakagirisha inama hagakorwa igishingiye ku muco. Kuba byahagaritswe rero mwe mwabyishimiye? Kwishima byo hari ni ikindi kintu, ko ntabwo twajyaga kwishimira yuko haba haratangiye ikibi ngo kigombe guhagarikwa. Twashima ko ikibi cyahagaritswe.
guhagarika amarushanwa ya Miss Rwanda bishobora no kujyana no guhagarika irindi rushanwa ryari ririmo gutegurwa ry'umusore urusha abandi uburanga. Inteko y'umuco yatumije inama y'igitaraganya igomba kuyihuza n'itsinda ry'abategura irushanwa rya Miss Rwanda mbere y'uko abasore 18 baherutse gutsindira kujya mu mwiherero berekezayo. Guhagarika irushanwa rya Miss Rwanda ndetse no gufunga umwe mu bamisi bije bikurikira itabwa muri yombi rya Bwana Ishimwe Dieudonné uyobora Rwanda Inspiration Backup itegura Miss Rwanda watawe muri yombi tariki 25 z'ukwezi gushize kwa kane. RIB itangaza ko imukurikiranyweho ibyaha bifitanye isano n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina bivugwa ko yakoreye abakobwa bitabiriye iri rushanwa mu bihe bitandukanye. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Tuve mu Rwanda twerekeza mu Burundi. Leta irimo irategura umushinga w'itegeko rizasimbura iryo mu 2014 rigenga amadini. Ni umushinga uha ububasha Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu bwo gutunganya amatora y'inzego z'amadini mu gihe yo yabinaniwe. Amadini arawamagana nk'uko mugenzi wacu Eloge Birikaneza habitubwira muri iyi nkuru yaduteguriye. Yanegura itegeko rishasha yizwe nemezwa n'inama nshinganji yindi witwaraye turangije. Umushinganji w'intwara yo hagati mu vyajejwe harimo itunganywa ry'amadini n'amashengero ari nawe yayizanye, asigura ko amashengero cane aho kuba icitegererezo cyo kwigisha gukora neza yahindutse ibibuga vy'indyane n'amatati hagati y'abayoboke bayo akagera aho batana mu mitwe. Umuvugizi wa leta y'u Burundi Prosper Ntarwamiye yasomye ivyavuye muri iyo nama nshinganji yari rongowe na President Evariste Ndayishimiye, avuga ko imvoza ayo matati zishingiye ahanini ku bintu bibiri: ukutumvikana mu ikoreshwa ry'amatungo n'ivyerekeye uburongozi aho inzego zimwe zanka kuva mu mabanga y'ikiringo cazo kirangiye, ibitera amakenga ku bwa Ntarwamiye kuko yiboneka ko zifise intumbero yo kunyonora amatungo. Yemeza ko imishamirano mu mashengero yatumye akenshi igipolisi gihamagarwa gutabara kugira abakirisu ntibahave batana mu mitwe ico yise guhungabanya umutekano. Amenyesha ko leta yasanze hari amashengero menshi akorera ku mpapuro za magendu, ayakora atemerewe n'amategeko, ayatubahiriza intera yategetswe hagati y'ishengero n'irindi, ayigishiriza mu mashure no mu nywero mu gihe ibikorwa vyahagenewe vyugaye, ayadakwije ibisabwa ku bijanye n'isuku, ayatera urwamo mu gihe co kwigisha n'ayatubahiriza amasaha bikabangamira abanyagihugu bahaba, abitwaza amabanga mu mashengero mu guhohotera abayoboke babo. Urutonde ni rurerure rw'ibicumuro itangazo rya leta ridondagura. Kugira yirinde ibibazo inabirinda abarundi na mu gihugu c'u Burundi rijejwe kubera amaso, leta yatangaje ingingo nshasha. Umuvugizi wayo yasomeye kuri radio na televiziyo z'igihugu. Prosper Ntarwamiye: gukuraho urwego rujejwe gukurikirana ivy'amashengero kuko atakinini rwafashije, gutomora neza iminsi, amasaha n'ibibanza vyo gusengeramwo, gusaba ko urongoye ishengero yoba afise urupapuro rw'umutsindo rwa bakaloreya, gusaba amashengero akukira yari hanze y'igihugu kugiranira amasezerano na leta yerekana ingene azokora n'ingene azokorana na leta, gusaba kwerekana inkomoko y'amahera ava hanze y'igihugu agenewe amashengero n'ingene akoreshwa. Sivyo gusa, ubu leta yanafise uburenganzira bwo gutunganya amatora mu mashengero, gutandukanya amabanga y'ubuserukizi bw'ishengero imbere y'amategeko n'ay'urongoye ishengero, gutomora ko ikiringo c'inzego ziyobora ishengero ari imyaka 5 ishobora kongerezwa, gushiramwo ingingo iha ububasha inzego za leta kuringaniza amatora mu ishengero mu gihe abarirongoye badashatse gutunganya amatora y'ikiringo cabo caheze. Kuri uyu wa mbere Urunani Mpuzamadini mu Burundi rwabwijwe rya Amerika ko aya mabwirizwa mashasha rutayaronswa kanuni muga rwumvise itangazo rya leta. Sylvestre Bizimana umunyamabanga mukuru warwo atubwira bimwe mu byo runegura. Ntiduhakana ko hariho ibyagiye bibahana, mugabo dufatiye ku kintu bita echantillon kugira ngo ushobore kwemeza, turakeneye kubona iyo echantillon turabe ko yemewe, no kuvuga iri representatif. Muri rusangi amashengero n'amadini baratekanye n'amahoro, babana neza, kurongora abandi ufise ubumenyi ni vyiza, mugabo tuvuga tuti itegeko rizohera gushikwa mu ngiro kuva aho ryasinyiwe ko gikumu. Hariho umuntu ashobora kuba adafite irya nivo basaba, mugabo afise experience ikomeye cyane. Bizimana abereye umunyamabanga mukuru Urunani Mpuzamadini mu Burundi asaba leta guha akanya abegwa n'integuro y'itegeko. Turakeneye umwanya w'uko natwe twicara hamwe tukaraba iyo nteguro, hama tugaterera ivyiyumviro narijya ari itegeko ryacu tuzoshira mu ngiro dufatiye ku bihe tugezemwo uyu munsi.
amatohoza yakozwe n'urunani mpuzamadini mu Burundi yerekana ko muri ico gihugu hari amadini n'amashengero arenga 650. Kugeza ubu abakristo nibo bakiri benshi, bakaba bagera ku bice 76%, ishengero katolika rikaza imbere ku bice 61%, mu gihe abayisilamu bagera ku bice 5%. Ibice bisigaye bakaba bacemera imana z'abakurambere. Eroje uri Kaneza, Ijwi rya Amerika. mukomeje kumva radiyo Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu kanya turongera tubagezeho andi makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari, ariko nagira ngo muri aka kanya noneho tubararikire n'ikiganiro mukunda cyane cyangwa se munamenyereye buri munsi saa kumi kugera saa 11 ku isaha yo mu Rwanda. Mwakimenye icyo ari cyo, ni ikiganiro muri Isanga. Ejo ndagira ngo tubararike Frederic Nkundikije niwe uzabatumirira abatumirwa, hanyuma babaganirire. Frederic uduhishikijeho ku munsi w'ejo Jenny turafise ikiganiro gihambaye cyane rwose cerekeye cyane uruhara rukomeye mu bikorwa byo kubungabunga amahoro n'umutekano. Nk'uko mubizi hari inteko z'ishyirahamwe za Afurika, hari inteko z'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya, hari n'ayandi mashyirahamwe mu ntara. Abo bose rero bakaba bafite uruhara ruhambaye cyane rwose, nk'akarorero byinshi mu bikorwa by'ishyirahamwe mpuzamakungu byo gucungira umutekano no kubungabunga amahoro birangurirwa muri Afurika. Nk'uko mubizi muri Sudani na Sudani y'Epfo hariho UNISFA, hariho muri Repubulika Centrafrica MINUSCA, hariho DRC MONUSCO, eka no muri Mali hariho MINUSCA, hariho kandi no muri Sudani y'Epfo UNMIS. Urumva rero muri Afurika ishyirahamwe rya Afurika n'ishyirahamwe rya Buraya byose birafite uruhara ruhambaye cyane rwose. Rero abatumire bacu mu kiganiro c'ejo ku munsi wa kabiri ni ikiganiro kizoba cerekeye cyane abahinga banonosoye ivyerekeye gucungira umutekano muri Afurika, bakaba babimazemo igihe kirekire cyane rwose. Bazotubwira intambamyi eka n'ibintu byose ibikorwa birangurwa n'ayo mashyirahamwe yose. Yego, ndumva twabwira abatwumva rero ko tubararitse icyo kiganiro rwose bazagikurikire, kandi tubibutsa ko bagomba no kukigiramo uruhare, bagahamagara ibibazo, bagashikiriza n'ivyumviro. Turabararitse aho muri mwese. Yego, bazaduha amatelefoni yabo rero ubwo mu gitondo rwose ntibazacikwe mu gitondo cya hano, ariko ku murango cyangwa se ku mugoroba wahariya mu Rwanda no mu Burundi. Ndagushimiye nawe Jenny. radiyo ijwi ry'Amerika rero dukomeze ibiganiro byacu noneho dusubire mu Rwanda aho imiryango imwe n'imwe yo mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda yugarijwe n'ikibazo gikomeye cyo kutagira inzu ziboneye zo kubamo. Iyo miryango rero ikaba yegereye agace k'ibirunga yabwiye ijwi ry'Amerika impamvu nyamukuru ari ubukene butuma nyine batagira ayo mazu. Mugenzi wacu Eric Bagira ubusa akaba yarasuye ako karere hadutegurira inkuru irambuye. radiyo ijwi ry'Amerika igera mu mirenge itandukanye yo mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda ni mu cyahoze ari perefegitura ya Ruhengeri yahasanze imiryango biboneka ko ibayeho nabi mu nzu zitameze neza. Izo nzu uzitegereje henshi mu mpande zubakishije ibiturusu byumye, zimwe muri zo kandi biboneka ko n'isakaro ryazo ryashaje. Abazituyemo batubwiye ko ari ubuzima babayeho igihe kirekire byambuza uko ngira aha mu karere kegereye ibirunga. Umukecuru Marita y'ingeneye w'imyaka 76 y'amavuko yibana mu nzu biboneka ko umunota ku wundi ishobora kumugwaho. Yinjije ijwi ry'Amerika mu nzu ye iherereye mu kagari ka Kabazungu mu murenge wa Musanze. Inzu niyinyishe, inzu izangwaho inyonjaga kuryama mu cyumba cy'uburiri no kugenda ntengetse gutyo. Nababye nti munsi napfuye tumuzamaza mwakora kano kugikari nibone munkuremo. Inyuma n'ibiti bihagaze yo gusa biyiteze. Niba yaraguye kera ubwo yaba yangwa gonga bako yise y'abazima kakugwaye kakwica se ngapfa nyine none mba mari kimwe wo muri abayobozi cyumye mazi n'umuryango gwaje nshaje ngo mari insigaye mazi iki nijoro babimeze biteye imvura guye mwe turahenga maga ndaza nkaho ngaha irakubira imbere. Kubabona inzinzi ari nko ku nshuro ya mbere ashobora guhita agira amakenga ashingiye ku mibereho y'abazibamo. Uretse izi nzu babamo kubera imiterere y'aka gace biranagoye kubona ubwiherero ku badafite inzu ziboneye zo kubamo. Ku mukecuru y'ingeneye akavuga ko iyi nzu abamo iri inyuma ya nyakatsi yabanje kubamo. Ewe n'abana nyakatsi ntabwo nasiri kuva gutya
ngize amahirwe nko bana banyubakiye uzi kuva mu nzu napfuye kureba uko imeze idaho myitagize ite mbonye inzu Imana ikamfasha ikamkorera ibitangaza kubona mvuye mu nzu bakazankora mu nzu nzima nubwo ntayigwamo ariko nshingiye ariko nkabona inzu. Ibigaragara mu murenge wa Musanze ni nabyo bigaragara mu yindi mirenge ifata ku gace k'amakoro y'ibirunga. Abo twaganiriye nabo mu murenge wa Kinigi bemeza ko impamvu nyamukuru batera kubaho mu buzima butandukanye nabo mu bindi bice by'igihugu ari ubukene. Ubukene kubura amafaranga yo kuzanisha urwondo ruba ruhenze se? Ruba ruhenze. None se umuntu umukene yaruzanisha iki? Birabangamiye se? None se bitabo wabona wararamwe ibitusa abandi bari kurara hameze neza ukabona bitakubangamiye uretse kwibura. Natwe ari byo wari ubushobozi dufite twakwifuza ibyiza kuba heza natwe nk'abandi. Nta bundi buzima muzi, ubuzima bwanyu ni ubu ngubu? Ubuzima bwacu kana ari ubu turiho si ubundi buzima bwaba ari ubu. Mujya muvugana se n'ubuyobozi ngo bubafashe cyangwa mufatikanye bigenda bite? Ubuyobozi si bwari ugufasha abo bashaka none baza kugufasha badashaka. Kubona itaka ryo guhomesha inzu cyangwa kubumbamo amatafari muri aka gace kegereye ibirunga abahatuye bemeza ko ari ihurizo rikomeye. Mu biciro by'itaka nabwo imodoka zibanje gukora urugendo rurerure ni ku mafaranga hagati y'ibihumbi 45 na 50 ku modoka imwe. Itaka ino bakoreshaga barariguraga ntabwo ino iri taka ryino ntabwo rihoma nk'inzu. Ijwi rya Amerika imaze kwitegereza no kumva iby'iki kibazo yavuganye n'ubuyobozi bw'akarere ka Musanze. Ku murongo wa telefone ngendanwa bwana Janvier Muri, meya w'akarere ka Musanze yabanje kutubwira ko iki kibazo bakizi kandi bahangana nacyo umunsi ku wundi. Muri iyo mirenge cyane cyane dufite ikibazo gikomeye nk'uko ubibona nawe hageze n'ubutaka bw'amakoro. Kuhageza rero igitaka ubwo nibyo tuba turi kurwana nabyo. Hari amazu tumaze igihe dukora n'uyu mwaka w'imihigo harimo turi gukora ariko si ukuvuga ko afite icyo kibazo yose turi kuyakoraho. Nubwo tugenda dushyira mu bitewe n'ubushobozi nk'ubwo nari mubwiye bukenera ubutaka bukenera amabati. Uwo nguwo wabonye ashyiramo ibyatsi ntashoboye no kubaka igikoni ahita yicanamo kwa kundi twayicanyemo na twa tubati twari turiho tugahita dutobagurika. Ibyo rero nanone byongera umukoro wo gushaka nanone n'isakaro ku mazu amwe n'amwe. Meya Ramura akomeza abwira ijwi rya Amerika ku ngengo y'imari bashoye mu gikorwa cyo gufasha abafite inzu zishobora kubateza ibibazo. Muri uyu mwaka w'imihigo twari twarashyizemo miliyoni 100 nizo twari turi gukoresha. Ku miryango ingahe? Ni amazu atandukanye. Hari ayo kubaka rushya amazu 50 turi gukora. Hari ayo gusana twari dufite 50. Hari ubwiherero 200 batagiraga namba. Hari n'ubundi bwiherero 1000 bwo gusana. Urumva rero ni amafaranga agenda akora mu byiciro bitandukanye by'iyo miryango. Ijwi rya Amerika ntiryabashije kumenya umubare wa nyawo w'imiryango ikeneye kubona inzu zitunganye aha mu karere ka Musanze. Gusa akarere katubwiye ko ari akazi kadasaba umunsi umwe kuba baboneye imiryango yose amazu atandukanye nayo babamo. Aya ni nayo ntandaro kuri imwe mu miryango ikomeza kwibasirwa n'ikibazo cy'amavunja kubera umwanda nk'uko bitangazwa n'akarere ka Musanze. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda. Eric Bagira ubusa urakoze kuri iyi nkuru ugejeje ku bakunzi ba radiyo ijwi rya Amerika. Naho tugiye gukomeza rero mu kanya ku bindi biganiro byacu. Bijya hirya ariko mata winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe duwe bugo yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo ariko kabira simuhumurwa mwana shofe wenda unashaka uri wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye niye kwetu ni bugo ndiye bugo ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi Kombo taxi yaje. Taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye. Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayiyumvaho na La Benevolencia Royal. radiyo ijwi ry'Amerika. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abantu 6 baraye bakomerekeye mu mirwano yahuje inyeshyamba za Maimai na Twirwaneho mu Minembwe muri teritwari ya Fizi intara ya Kivu. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira. Kamasa Ndakize ni umuyobozi wa Twirwaneho Defense Civile yemeza yuko baraye bagavuye ibitero n'ihuriro ry'abagwanyi b'aba Maimai baje baturutse mu bice bitandukanye bya teritwari ya Fizi.
intambara zaraye zibaye ubwo mayimayi ufatanye na Redi Tabara ndetse na FDLR ikorera hitwa mu Rubenge na za Rungurungu bahagaze ibitero mu mihana y'abaturage ahitwa za Biziba ahitwa Kwirumba n'ubundi ahitwa za Gasorogotsi aho ni mu bice n'ubundi y'imbere ya za Kabingo twatakaje umuntu umwe mu mirwano hari n'abandi bakomeretse n'aya masaha tuvugana yaraje ku Kivumu ahitwa ku Kivumu mu gitondo ariko tugiye kumurasa kandi tubizera neza ko tuza kumusubiza inyuma akagera na Blaise Aimable umuvugizi wa Mayimayi Biloze Bishambuke ashinja twibwaneho ko ariwe bagabye ibitero. Ni igitangaza kubona ko boza kubanya cyo kudutera kandi bavuye mu mishikirano mu biganiro byabaye hari i Nairobi cyo kuzana umutekano ahubwo nibo baduteye kandi twari turindiye amakuru bazaje Nairobi umutekano ngo bayatubwire ngo yatumenyesheje natwe kumenya ko twifata aho kutubwira amakuru abaribo badutera abonetse yuko kudutera niko kutubwira amakuru. Andi makuru ava mu Minembwe yemeza yuko igisirikare cya Kongo cyashatse gusubiza inyuma ibitero by'abagwanyi ba Mayimayi bagabye mu Minembwe. Twigwaneho yanga kubaheza inzira. Kamasa Ndakize uhagarariye Twigwaneho yabwiye Ijwi rya Amerika impamvu banze ko FARDC ijya kurasa Mayimayi yateye akarere ka Minembwe. Ntabwo FARDC yari yarwana na Mayimayi nta nubwo barasa Mayimayi cyangwa Redi Tabara kubera ko nabambari babo nibo basezuje abo Mayimayi na Redi Tabara ahubwo ni ugushakisha uburyo babona bwo kubasapotinga mu buryo fizike kuko n'ubundi nibo babasapotinga mu buryo materiyeri none ntabwo waheza umuntu ibikoresho ngo nurangiza wongere kandi kujya kumurasa kandi ariwe wamuhaye ibikoresho ahubwo tubona twebwe ari trike kugira ngo babone ukuntu bamwe barasira imbere abandi barasira inyuma ariko nta musaada wa FARDC dukeneye kubona badusenye n'abafite ntambara nta nubwo kabisa kumva ko ari icyizere tubafite ko bazarasa Mayimayi kuko niyo bayifashe. Ubuyobozi bw'igisirikare cya FARDC buri mu Minembwe nabwo bwemeza yuko Twigwaneho yabimye inzira yo kujya guhagarika ibitero by'abagwanyi ba Mayimayi kandi ko banze kurasa Twigwaneho kubera ivuye mu biganiro by'amahoro i Nairobi mu gihugu cya Kenya. Ruvuzangoma Senkade umuyobozi wa societe civile mu Minembwe arasaba leta ya Kongo kwambura intwaro imitwe yose yitwaje ibigwanisho kugira ngo aka karere kongere kabona amahoro. Twari twishimiye ibiganiro byari byatangijwe na leta yacu ya Kongo bigamije kwambura intwaro iyi mitwe yose yitwaje intwaro mu karere gusa nyine ivyo biganiro bigenda bitinda biseta ibirenge ntibize ngo bishire mu bikorwa ibyo basezeranya abaturage ariko abaturage ba Minembwe bari bazishimiye kandi barekeneye dore ko bamaze igihe mu ntambara zamaze igihe kirekire zabasenye zabishe zabamazeho abantu n'ibintu niyo mpamvu twebwe twari dusa n'abasaba ko leta yashiramo imbaraga muri iriya porogaramu yari yashizeho yo kuza kugendera iyi mitwe yitwaje intwaro kugira ngo bazirambike twinjire mu bihe by'amahoro. Izi ntambara zongeye kuvuka mu gihe mu byumweru bibiri bishize i Nairobi mu gihugu cya Kenya harimo habera ibiganiro byo gushakira uburasirazuba bwa Kongo amahoro. Ni ibiganiro byahuje imitwe yitwaje ibigwanisho yo mu ntara za Kivu y'Epfo, iya Ruguru ndetse na Ituri. Vedaste Ngabo ku bwa Radio Ijwi rya Amerika ubwira mu ntara ya Kivu y'Epfo. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yacu turi hafi kuyageza ku musozo ariko reka tubabwire muri make amakuru twabagejejeho. Twabwiye ko leta y'u Rwanda uyu munsi yahagaritse by'agateganyo irushanwa rya Nyampinga ndetse n'umwe mu babaye minsi muri 2017 hatabwa muri yombi. Imiryango imwe n'imwe yo mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda yugarijwe n'ikibazo gikomeye cyo kutagira inzu ziboneye zo kubamo kubera ubukene. Mu Burundi ho leta irimo irateganya umushinga w'itegeko rizasimbura iryo mu 2014 rigenga amadini, umushinga uha ububasha Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu bwo gutunganya amatora y'inzego z'amadini mu gihe ayo madini yo yananiwe. Ayo madini rero arawamagana. Nshuti mwarimu duteze amatwi hano dusoreje ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha. Ku buhanga bw'ibyuma hari Engineer Chang yarafatanije na Dan Brown. Ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Mwakoze rero mwese kubana natwe, tubifurije amahoro n'amahirwe mu byo mukora byose aho muherereye hose.